rukundo rwayo maze kurema umuntu yamutunganirije ngo itongo ryiza ririmo ibiti n'ivyamwa by'ubwoko bwose, ariko ngo icishiraho igiti kimenyekana iciza n'ikibi bagomba kwirinda. Ngo bagomba kumvira iteka Imana yari ivuze, ntibajye ku giti Imana yari yababujije, ahubwo bakayoboka gukora ivyo Imana yari yabarekuriye bindi. Reka twongere tubaramutse mu izina rya Yesu. Bakunzi mukunze kudukurikirana ku rubuga rw'umuntu muzima no kuri YouTube umuntu muzima, turongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu. Uwiteka Imana yo mwijuru akomeze kubana namwe. Uyu munsi rero nije tugiye kubana muri kino cigwa ku mazina Nitubwimana Olivier. Tugiye gusangira amajambo y'Imana kuba twumvira hafi na kure. Tugiye kuganira ijambo ritubwira ngo ingaruka yo kutumvira. Ingaruka yo kutumvira ni mbi cyane, kuko abenshi bagiye batutangurira imbere, bagiye bakorera Imana, bagiye bahura n'akaga mu gihe batigeze bumvira ivyo Imana yaba ibasaba. Rero tugiye kuganira ku majambo dusanga mu gitabo c'Itanguriro igice ca 2, turahera ku murongo wa 4 ahavuze ngo uburyo Imana yaremye abantu ba mbere. Aya niyo mamo y'ijuru n'isi igihe vyaremwa. Umunsi uhoraho Imana yaremeye ko isi n'ijuru, kandi nta gati ko ku misozi kari bwabeho ku isi, nta n'akatsi ko ku misozi kari bwamere, kuko uhoraho Imana atari bwarekurire imvura ku isi, kandi nta muntu yariho wo kuyirima. Ariko iyo igipfungu caduka kiva ku isi kigatosa isi yose, uhoraho Imana abumba umuntu mu mukungugu wo hasi, amuhumekera mu mazuru impwemu y'ubugingo, umuntu acaba ufise ubugingo. Imana mu vyo yaremye isi, irema isanzure y'ijuru, irangije ku isi ishiraho byose. Nyuma yo kurema ibitatsi isi byose, ngo irema umuntu kugira ngo ibyo bintu Imana yaremye bize bibe ibyo kugoboka umuntu no kumuhimbara. Noneho irangije icishiraho condition canke se ibyo bagomba kwirinda nk'itegeko Imana yategetse, kugira ngo twihute. Hirya baranditse ku murongo wa 15, uhoraho Imana ajana wa muntu amushira muri iryo tongo ryo muri Edeni ngo aririme arizigame. Uhoraho Imana abarira uwo muntu ati, igiti cyose cyo muri iryo tongo ukiryeko ugomba, ariko igiti kimenyekanisha iciza n'ikibi ntuzo ukiryeko, kuko umunsi wakiriyeko uzopfa nta kabuza. Imana imaze kurema umuntu ikamutuza mu isi Imana yari yaremye, irangije yamuhaye iryo tongo ngo yagomba kuririma akarizigama. Hari uko ibitabo bitubwira iryo tongo ryari rimeze. Imana yari yaremeye umuntu ikashiramwo ico kiremwa ciza Imana yari yaremye bitagiye inama. Ntabwo Adamu ari we yihitiyemwo ivyo Imana yagomba kumukorera byiza, ahubwo Imana mu rukundo rwayo maze kurema umuntu yamutunganirije ngo itongo ryiza ririmo ibiti n'ivyamwa by'ubwoko bwose, ariko ngo icishiraho igiti kimenyekana iciza n'ikibi bagomba kwirinda. Ngo bagomba kumvira iteka Imana yari ivuze, ntibajye ku giti Imana yari yababujije, ahubwo bakayoboka gukora ivyo Imana yari yabarekuriye bindi. Rero hano mu gitabo c'abakurambere n'abahanuzi mu cigwa n'ica 3 ku rupapuro rwa mbere baranditse baravuga ngo kuko yari atacemerewe guhungabanya umutekano wo mwijuru, urwango Satani yari afitiye Imana yaruhinduriye mu mugambi musha wo kurimbura ikiremwa muntu. Yiyemeje kuvutsa Adamu na Eva umunezero n'amahoro bari bafise muri Edeni, nk'uko nawe yari abibuze by'iteka ryose. Satani ngo igihe Adamu na Eva Imana yabashira mu itongo, Imana yari yababwiye ngo igiti kimenyekana iciza n'ikibi ntimuze mukijyeko. Ariko ngo Satani nk'uko yari yaraciwe mu ijuru, nawe ngo afata ingingo yo kugira ngo ahungabanye baziranenge bari bahawe umunezero wuzuye muri Edeni, kugira ngo aze kubabesha abariganye, kugira ngo bashobore kunyuranya n'itegeko Imana yari yatanze ryo kutajya ku giti kimenyekanisha iciza n'ikibi. Ico Satani yabashakira
kwari kugira ngo bahuze n'itegeko Imana yari yababwiye ngo mu gice ca 2 umurongo wa 17 ariko igiti kimenyekanisha iciza n'ikibi ntuzokiryeko umunsi wakiriyeko uzopfa nta kabuza. Ubundi Adamu na Eva bari baremwe bagomba kubaho ubuzima bw'iteka ryose, nta rupfu bagomba kubona, nta kintu cagomba kubavangira mu munezero Imana yari yarabashiriye. Baravuze ngo Imana yari yabashize mu isi yari nziza cyane, kandi ku basomyi muri kino gitabo c'abakurambere n'abahanuzi nyene baravuze ngo mu isi Imana yari yaremye itarononekara, nta mazu y'ivyatwa yari ahari, ahubwo ngo uko Imana yari yaratunganije iyo ngobyi ngo bibera munsi y'ibiti, bibera aho munsi y'ivyaremwe Imana yashyize muri iryo tongo, ngo byari byiza cyane, nta mbeho nta n'ubushuhe byayirangwamwo, ahubwo kw'isi yari iteye yari nziza cyane inejeje, amashugwe amota neza cyane, ivyamwa biteye igikundiro byiza cyane byo kunezera umuntu, ibikoko byari byuzuye hirya no hino byagomba kunezereza umuntu, batikanga ngo ingwira ryana ngo inzoka irankomora, ahubwo byose byumvira ikiremwa muntu. Rero nyuma Imana kwiteko yari yatanze ko batagomba gutandukana ubwayo, nyuma Eva akora ikosa. Hano mu gitabo c'abakurambere n'abahanuzi ku rupapuro rwa 29 baranditse ngo igiti kimenyekanisha iciza n'ikibi cashiriweho kugerageza uburyo bumvira Imana n'urukundo bayikunda. Imana yahisemwo kubabuza igiti kimwe gusa mu buryo bagomba gukoresha muri iryo tongo, ariko iyo birengagiza ubushake bw'Imana kuri ico giti nyirizina bari kuba birekuriye igishinja c'igicumuro. Satani ntiyaza gukomeza kubakurikirana abashukashuka canke se abahendahenda, yaza kubabonera igiti cabuzangiye gusa. Iyo baja gushakisha kumenya kamere yaco bari kuba bishize mu mitego wa Satani, basabwa kwitondera imiburo Imana yabahaye kandi bakanezezwa n'amabwirizwa bahawe. Iyo Adamu na Eva igihe Imana yabategeka ko badakwiriye kujya ku giti cabuzanijwe, ubwo bari kuba bo ubwabo bacumuye ku giti cabo, nta yindi dosi ya Satani yari gukomeza aza kubarondera ngo abahendahende abagwishe mu caha, ahubwo aho Satani yagomba kubabonera gusa hari ku giti cabuzanijwe. Noneho hano Adamu igihe yarenga itegeko amaze kujya ku giti, ingaruka zabayeho mu gitabo c'Itanguriro mu gice nica 3 umurongo wa 24 baranditse ngo nuko yirukana uwo muntu, kandi mu ruhande ruhera iburasirazuba rw'iryo tongo ryo muri Edeni ahashira abakerubi be n'inkota yaka umuriro itangatanze impande zose ngo itangire inzira ija ku giti c'ubugingo. Adamu na Eva bari babayeho mu buzima buzira inkomi y'umunezero wabo, ariko igihe bari bamaze kurenga itegeko, Imana yohereje abamarayika ngo bafise inkota zirabagirana ngo babasohora mu iryo tongo rya Edeni, babahindira inyuma y'itongo. Bamaze kubahindira inyuma y'itongo, umubabaro n'agahinda, urupfu ruba rurinjiye. Umuntu yagomba kubaho akababara, akagira ingorane zose tubona mu buzima, akagwara, agapfusha, yemwe akabaho ahangayitse, hanyuma iherezo akazopfa, kandi nta n'akayira yari yateguriwe ko gusubizwa mu itongo rya Edeni. Yagomba kuzobaho agapfa, hanyuma bikazorangira Imana igakuraho umunyabyaha burundu. Ariko bazokomeza kudukurikirana, mudukundire hano kino kiganiro cacu tugisubikire hano, tuzoganira amahirwe y'umunyabyaha mu kiganiro kizokurikiraho. Muri kino cigwa Imana iturinde nk'uko Adamu na Eva kutumvira kwabo basohowe mu itongo rya Edeni. Imana idushoboze kumvira ibyo Imana yadutegetse, kugira ngo tutazohindirwa hanze igihe Yesu azoba aje gutanga ubugingo budahera ku bamwumviye. Rero tubaye ikaze mu cigwa kigira kabiri, tuzokomeza kubaganiriza amahirwe umunyabyaha yagize kugira ngo azogobokwe ashobore kuzoragwa ubugingo buhoraho. Kubarutiza amatwi mwese, Imana iduhe ubwenge bwo kuyumvira no gushira mu ngiro ivyo yadutegetse, tutazosohorwa nk'uko Adamu na Eva basohowe. Imana ibiduhere ubuntu mu izina rya Yesu.